mu nkino za barrage, mu nkino z'abaca muri opeshage, mu nkino z'abantu bagomba guca muri opeshage kugira ngo barabe yuko ushobora kuba deribere. ndasubiye guhoza abantu Arenga. bigeze gutemukira muri opeshage kuko gishobora kuba ari kimwe umuntu yibuka mu buzima bwe bw'ishuri akumva arababaye. Ivyo bintu nibaza ko ari ivyo bintu mu ishuri ivyo bibabaza gusumba ibindi. Burya jewe nabonye ko biri guraja kuropesha bakagukasa, bofuma bagukuramo hakiri kare ukamenya ati ngiye gutegura umwaka gushasha gusumba ko Sinibaza kuko byaranshikiye mu gasi nababaye kuko nasanze wari yanemye yamoye ibindi biri extra biri hanze y'ivyigwa. bivuze ngo ico gihe sinababaye kubera ko narizi ko nabishoboye, hama kubera ko we afise ubwo burenganzira bwo kubikora, nace naho ikintu kimwe navuga ni kubera ko afise uburenganzira nakundi mugabo jewe ku mutima ndera gukora nabitoba. Ibaze rero nk'ubunye wewe proclamation proclamation gusa no kumfasha kuraba ingene bo marurira neza nayo bundi bwo ndazi proclamation ya mbere irinziba wowe ukisanga mu bamenye ubwa mbere batarinze gusubiramo nturimwo, ukisanga abagiye muri ropeshaje urimwo mugabo ntiwatemutse hakiri kare bagaca bagukasa muri ropingi. Biragoye cyane, biragoye kudijera mu gihe wananiwe n'ivyigutananijwe n'umwigisha. rero ariko mugabo wateye intambwe kuko ubu gifise ahandi mahirwe yo kugerageza. Erega amahirwe yo kugerageza ni ikintu gikomeye mu buzima. Ndakubujije ugifise amahirwe yo kugerageza nungana n'umuntu kabaye. Ni nko gufata umuntu akiri ku isi umwigiranya n'uwafuye. Mugabo urazi afuye biba biheze. Mugabo akiri ngaha ku isi urashobora kuvuga ngo uyu muntu azovyuka ejo mu gitondo bikuru. Jewe nimba nananiwe mbere wowe bakakongera amahirwe yo kunanirwa muri ca gihe co kongera kugerageza ugaca usubira ukananirwa ugira agahinda gasumba kaje wanananiwe mbere. Usanga jewe naramaze gutekana mu mutima. Nawe nico gihe cyo kubabara rega. Erega ntabwo cyo kubabara. Nta n'umuntu aje kugerageza abona ko azonanirwa. We wananiwe. Iyo uronse amahirwe yavyaza umusaruro ko nubuzi kizovamo ariko ugenda hama kandi yageze ugenda wize. Umwana nigwa ava yananiwe yababaye. Hama wo mwanya wawe nawe wo kunanirwa niwo wagera uzonanirwa. Cyangwa ubabare mugabo urumva. Erega ni nkuko waca wiyumvira. Ugifisa amahirwe yo kugerageza randi uruzugarageza wawe. Erega ni nkuko waca wiyumvira ngo umunezero ugira ngo uzocurenga uwarenganya hakiri karoya. Ekada. Umunezero ni gwawe setu nuza kuba comparable n'uwabandi. Nicyo kundi. Uyu mugoroba fa Champions League yagarutse mu nkino z'amajonjora muri barrage. Equipe twagarutse mu kanya gato iminota igera kuri 4 irakira mu gihugu ca Turkiya, equipe ya Juventus. Mu gihe Saine Dortmund irakira Atalanta Bergame. Saine ngene Monaco kuri Stade Louis II irakira equipe yitwa Paris Saint-Germain. Mu gihe kandi uyu mugoroba ku kibuga Estadio de la Luz kwa the one and only Anator Tribun, equipe yitwa Benfica de Lisbonne irakira equipe yitwa Real Madrid ya mzee Alvaro Arbeloa. Mugihe no kumusoja zo n'izindi nkino zigiye zitandukanye nka Karabag na Newcastle, equipe za Club Brugge na Atletico Madrid, Bodo Glimt na Inter de Milan, Olympiacos Bayer Leverkusen n'izindi. Tuze rero kuri match equipe yitwa Benfica de Lisbonne ku kibuga Estadio de la Luz yakira equipe yitwa Real Madrid uyu mugoroba. Urukino rwahawe abafaransa bagarikiza mukuru yitwa François Texien, niwe nimero 1 ku isi. Mu gihe muri Val harimo uwitwa Jérôme Brizard. Le Brizer. Niwaza kubriza amasanamu y'ino munsi. Mu rukino rero ukakubera kuri Estadio de la Luz, iyi equipe yitwa Benfica bakoze amateka bayifashwe na Anator Tribun yo kugera mu nkino za barrage. Ivire ngo ubwo Benfica ikivamo ngo kabaye reka uravye hano bavuye wewe bakisanga muri barrage iyo goteri zo kukanyuma uwo mwanya bakaronka ni mahirwe yo kugerageza. Uwo mwanya Marseille yaciye wote. Ibitsindo bine kuri 2 nivyo reka kubatandukanya muri match iruka. Iriya yari shire drapeau contre Real Madrid. Uyu mugoroba rero zombi zongeye kandi guru rukino rwa mbere rutangurira Urundi rugiye kwera mu gihugu ca Portugal, mu gihe rukino tuzokurikira ruzobera mu gihugu ni mu gikurikira ruzobera mu gihugu ca Espagne kuri Santiago Bernabeu. Ni Real Madrid isubiranyeyo ishema ngana gute? Ni Real Madrid isubiranye y'ibiro bingana gute byo kwipima mbere ya Benfica?
yari hejeje kwapakira ibitsindo bigira kuri 4. Ni Real Madrid isubiranyeyo umwuka umeze gute yaba muri vestiaire n'ahandi hagiye hatandukanye yaba mu menyereza, ariko kandi special one we yababwiye ati turazi uburyo intare yikomeretse ibishavuye cyane. ico nico bita ubwoba. Ati kandi intare muri zino nkino za UEFA Champions League yitwiriye Real Madrid. Ati tuzi n'iki intare ishobora kugukorera mu gihe wayibabaje ntuyirangize. Bakana yavuze ati mu gihe wikomerekeje mbwa ntuyirangize ngo ishikeyo. Ati kwivyukiranije ishobora kugukorera nabi cyane kakubabaza pe. Ayo n'amajambo ya Jose Mourinho. Ni Jose Mourinho no muri match yo kundwi y'umunani byagaragara ko anashimata byinshi arondera kuko ibiharuro bya Jose Mourinho kwikarifiya muri barrage cyari kurushi cyane gusumba izindi equipe zose, kandi nawe yarafise mu adversaire akomeye cyangwa ateye ubwoba gusumba abandi. Yerekanye ubwa mbere karumenyereza mukuru yubaha equipe ya Real Madrid, kuko na Ancelotti yakunze kubivuga kenshi ati wamenyereza Madrid wareka ifo respecter adversaire, ko mu respecta nukwemera bwa mbere ko muhuye ashobora kuba yo gutsinda, afise droit yo kugutsinda nkuko nawe mutsinda, afise droit yo kwarinya abakinyi 11 biwe beza nkuko nawe kwarinya 11 bawe beza, afise droit yo kugutsindira ku kibuga cya George Muri ko atitwaje ngo uri muhira canke wasohotse. Nuno muzi Jose Mourinho ara respecta Madrid, la fois passée yabigarutse karavuga ati abakinyi banje naraberetse mayo nari mpawe n'abakinyi ba Madrid, ikintu ca mbere naberetse kuri yo mayo naberetse kirango cibikombe 15 Real Madrid ifise, kugira ngo babe motive babone ati akazi duhejeje gukora equipe twatsinze niyi, ariko kandi banamenye ngo nitwanasubira guhura nayo bizoba bivuze iki mu mateka ya twebwe nk'abakinyi. Ko kuri Jose Mourinho gusezera Madrid nivyo ni CV yongere, mugabo no musi yakoze byinshi birengeye gusezera Madrid yo no musi yatwaye ibikombe byinshi, kuko sinibaza ko no musi guhiga igikombe ca Ligue des Champions equipe nka FC Porto ari ibintu bisanzwe. Sinibaza ko kuzi Madrid ukabagurira bari abakinyi batwaje biriya bikombe vya RDC n'ibindi bigiye bitandukanye ari ikintu coroshe. Kwa Benfica wakubitiyeyo nako kwa Inter domina uno musi ari MVP muri championnat narigera tsindwa match 17. Uno musi yagiye kwa Roma arabwira ati dukora mercato y'igihumbi n'amajana n'abandi mercato z'amamiliyoni, ariko ndabasigiye Conference League reka nigiye. Kwa Manchester ciyo Icubahiro aravuga ati nivyo nabaguriye Pogba amamiliyoni twashaka Ligue des Champions no guhagarariza muri championnat, ariko hari muto aho yagiye araca hose. Jose Mourinho afise icyo yasize muri Inter domina arabwira ati Samuel Eto'o muhindura mu defenseur kandi tugakina match igara tugatwara. Sauf kwa Tottenham niho hantu Mourinho atatrace hasi. Hari yavuze ati sinaho urukundo ati iriya niyo equipe ye nabonye abantu batazi ivyo barimo bashobora kunyirukana hasigaye imisi 2 ngine finale kandi bazi ko akabati kabo kibikombe kagaragara. Rero ni Jose Mourinho bwa mbere vyumvikana ngo gukina nawe muri Ligue des Champions yonyene ni nkuru kuri Real Madrid. Nemeza ko Arbeloa na equipe ya Real Madrid bagiye gukina muri Mourinho gusoma gukina na Benfica. Tugiye kuanaliza tactique mani ibindi bigiye bitandukanye. Mourinho nitumuze nk'umutacticien. Même chose witwa Arbeloa turavye umwanya mutamazi Madrid si umutacticien. Numwe bamenyereza ubona ko yinspira kuri ba Klopp, yinspira kuri ba Carlo Ancelotti, yinspira kwa ba Jose Mourinho. Ko bivuze kenshi ka kuri kana press conference zabo. Bivuze ngo wakina football direct. Je nivyo kujya kumubwira ngo fundikanya ibi nibi abakinyi baba technicien cyane muri tactique zawe. Ivyo bintu turabona ko aba kuri Jose Mourinho n'umugabo azwi izina rya Arbeloa nta bihari. Rero nimba ta tactique n'ibindi bihari reka dutume twanaliza basi effectif zimigwi zishobora gutanga niburi l'exploit irenge ivyo menyereza y'abatuma. Umugabo yitwa Mourinho afise equipe yizeye wo gusumba uko yizeye, mugiye Arbeloa nawe ashobora kuba afise equipe we yizeye gusumba uko mwizeye. Ndazi uko Vini kuvuga ngo je dois qualifier Real Madrid muri 8e de finale, ivyo arazi ko bishoboye gusumba uko yo bishobora yizeye Arbeloa. Rero tugiye kuanaliza effective dusanga Madrid ari abafavori, mugabo tugiye kuanaliza umumenyereza na message dusanga Benfica ari abafavori. Mugabo no munsi turiko turanaliza match imwe igomba ikinwa mu kanya saa 4 tuzi ko ariyo match yo gusubiriza. Ubwo ku ruhande rwa Madrid bohava bijajara ngo transfer ziri positive tugiye gutsindira Madrid kuri Santiago Bernabeu, nako equipe yitwa Benfica kuri Santiago Bernabeu ziwa bigoye.
kuko Mourinho no muzi nasubira guprova ko ari mwiza kuri ruriya rugero yabatsinze ariko kuri journée y'umunani jewe bizoba bitangwe kunyemeza ko ashobora kuzana Santiago akayatora. Mwibuke Madrid mbi 2019 ija kuri Johan Cruyff Arena bagatsindirayo equipe yitwa Ajax Amsterdam 2-1 bigaragara ko barushe. Icubahiro Vinicius yareka araduga aza ko anagira imvura icogiye baje Santiago Bernabeu atanu ubwo bafata equipe ya Madrid bayiterekamo 4-1. Bano bari buka Ajax ya Kim Ziyech ba Frenkie de Jong n'abandi badu Santadic. Rero il faut voir la prestation y'uno munsi kuri equipe ya Madrid imbere ya Benfica. Peu importe resultat mugabo jewe ce je compte no munsi niki Madrid igomba guproposa nka equipe yitwa kwizara mu favori des champions no munsi yotuma ndanitega ko nigiye bobura resultat ko ari cizova muri retour ariko kandi banyereka mu ishusho mbi no muri retour birashobora kuba ari danger ukavuga ngo reka tubishire mu mahigwe gusumba tactique match yo gusumba mu biharuro kuko byobeje kugaragara kwizo ngo vatazo wafise mugabe kini kizobuza yuko Madrid peu importe yijizo bari mu favori muri des champions kuko imaze kutwereka ko ibikombe bitwara usivye kuno munsi nta muntu numwe abura kwemera yuko hari cyahindutse paraporo yuko Madrid tuyizi muri des champions. Rugomba kuba urukino novuga ngo rufise vyinshi ruza kugomba kudusigira vyanka bikunda soit ku ruhande rwa Real Madrid soit ku ruhande rwa Benfica do Lisbonne y'umugabo witwa Jose Mourinho. Hari inkuru igomba gusigara tukamenya ngo match retour tugiye kuyirindira twiteganya igishiki bigiye bitandukanye. Jose Mourinho no mufana wa Real Madrid dushobora kubona match irangira no munsi dushobora kubona match irangira no munsi no ivyo sinobishira ko mutima cyane kuko jewe ndazi Santiago Bernabeu ikora. Santiago Bernabeu iravuga kabisa mu nkino akivuga ryari muri UEFA Champions League uravye ko tuzibona hakubitigwa ego ndabizi bakubitigwa mugabo no munsi sino bayetone wanashaka Benfica do Lisbonne itsindiye muri Portugal hamikazoza muri Espagne Madrid nayo ikayitsindira Santiago ikanayerimi. Erega soki konse kuri no stage c'est pas gutsinda. Soki konse la qualification. Unsinda kimwe nka gutsinda ibiri kimwe nka bakarishi. Nico kintu. Uno munsi jewe mpagaze ku majambo y'umugabo witwa Jose Mourinho. Aravuga ngo niteguriye gusezerera Real Madrid muri UEFA Champions League ariko ndabifuriza amahirwe yo kuzotahukana La Liga. Umukunzi wa equipe yitwa Real Madrid ariko amenyereza Benfica do Lisbonne. Uno munsi ari ku kazi gusumba amaranga muti. Ariko yabanje no kutwizeza yuko zikari intare ni Mike kandi zakomeretse hari intare zo bamukura ta respect mu adversaire hari intare uno munsi yabavuze intare novuga ngo ikiri jeune ni intare imaze guhongoka amenyo ni intare zibiri zitandukanye. Real Madrid uno munsi dufise si Real Madrid ya 2024 si Real Madrid ya 2022 si Real Madrid yatwara UEFA Champions League zitatu zikurikiranye. Nivyo yitwa Real Madrid equipe yari yose yubaha bahuriye muri UEFA Champions League muga ntiyo itinya yuno munsi dufise. Jose Mourinho no mumenyereza ari mature akuze bino bintu bimenyereye nkuko azarera ko arabivuga nta mumenyereza numwe yogira réussite tubaha mu adversaire ni akagomba kuca vuga ngo urumva ngo Real Madrid iri mu bihe bingo tugomba tuyifatiranye rino joro oya mugabo nagira ndakubwire ngo urukino ruza guhuza Benfica do Lisbonne na equipe yitwa Real Madrid. Ikintu cambere cyo womenya Real Madrid bariko baragarukana cohesion. Nabonye urukino bakinyana Sociedad ndabona Vinicius Junior ari capable kwitangira equipe ari capable gukora umwana yitwa Gonzalo Garcia mugabo no muzi muri probable lineup attack y'abagabo bagera kuri babiri aza ko ari Vini n'umugabo witwa Kylian Mbappe. Kylian Mbappe Manchester yagarutse ko gusabanse gufata ufashe bivugwa ko 11 batangwe imbere ya Sociedad impinduka iza kuba ni Gonzalo yo gukuramo Gonzalo bakinzamo Mbappe bakinzamo umugabo witwa Kylian Mbappe. Ufashe rya cohesion Federico yamaze kwagaruka hagati Trent Alexander-Arnold araho yagarutse mwiza na wengene yakirukino nziza cyane Carlos mwiza pe Trent Alexander-Arnold ni nawe yagize equipe ya Real Madrid nziza gusumba undi mukinyi wese imbere ya Benfica ya Real Sociedad mugabo baje gukina na Benfica do Lisbonne bafise warning abakinyi babo. Umugabo yitwa Legend Chouameni umugabo yitwa Alvaro Carreras umugabo yitwa Dean Huijsen bafise gasopi vuga ngo uri buhabwe ikarata y'umuhondo no munsi kuri Santiago Bernabeu ntazoba hari. Ni Benfica do Lisbonne Rodrigo Guez wewe ari na retour ntari meme na Jude Bellingham ni equipe yitwa Benfica do Lisbonne zo kuzana kuri Dolaruza Azadi izingo twedukwe dufise amateka yo kudatsindirwa hano na equipe yitwa Real Madrid. Turitanga yo kwa matuyibabaza no canjanye niyo tuyitsinze turayibabaza
tugomba kwitanga umubiri n'umutima tuze tugende hariya muri Espagne dufise impamba tujanye ivyo biri mu bintu bishobora gutera pressing banashaka abakinyi ba Real Madrid sindiko ndabona Benfica do Lisbonne yabaye nziza woheza urukino 15 sikarata y'umuhondo woheza urukino Alvaro Carreras ataro kuko waranabonye mu rukino bakinye kuri journée ya nyuma nimba hari uruhande bashoboye ku exploiter n'uruhande rw'umugabo yitwa Alvaro Carreras kubera iki bobo baramuzi baramumenyereye bafise abaratero none amakuruari akakana kakanya Argentina kitwa Gianluca Prestiani kaca kundwe bakagira umugabo abariko kinini inyuma yo kuri kabiri yitwa Thomas Arojo bafise Zamar Dagle kuri gatatu ari kuri kuruari imwe na Shedrap wumve ngo ni equipe gutera pressing ibintu biri mu bituma equipe yitwa Real Madrid no musi igomba kuza iri maso haba kukijanye no gukora ayo makosa haba kukijanye no kuronka insinzi hakiri kare wanashaka insinzi yagutse kugira ngo bazoze muri Espagne n'imibiri bafise impamba yo kuvugirako kuko inguvu Real Madrid nayo nyene iri kwiragaragaza no munsi nivyo bindi twamye tuvuga umupira muri Espagne usanga uri kurarangira inguvu Real Madrid iri kwiragaragaza no munsi Benfica do Lisbonne ugenda ukayitsindira iwabo kimwe ikazogusanga yo ikagutsinda bibiri witwa ako set fast bigaragara ngo Hazard na 11 bari batwaye muri kirege muri Portugal bahindutse bahindutse cyane ushingiye kuri Trent yagarutse Valverde agaruka hagati mu kibuga kandi twabonye prestation nziza hagati mu kibuga kandi Trent yagarutse na Carvajal no musari en forme ashobora gukina ashira kuko Rudiger nawe yagarutse muri defense byatumye ikibanza carabura Asensio gisubirizwa neza ko twiyumvira Asensio hari yanabiga kwizararaba mu buryo bungana gute mu gihe utagera Rudiger mwiza yagarutse yanabigarutse ko umugabo aswi izina rya of course Camavinga na bara hari kilo set fois kandi Masantoro aza ko yicara mu gihe muri match ari yatanguye mu kibuga ni contexte novuga ngo côté effectif ariho soulagement kuri equipe ya Madrid n'ivyo nubwo harimo abakinyi bari averti kandi ubona ko ari nkingi za mwamba uno muzi uravye Dean Wilson bien sûr Dean Wilson ushobora kumusubiriza na Arabariko uno musi ku bwa kazoza ka equipe ya Madrid je ne compte pas gusubira kubona Alaba equipe ya Madrid yizera mu rukino rukonta gusumba Dean tuma wizera Dean ivyange mugabo uvuga ati ndamukosora ibikubera yuko ni ufise ejo canke jejo kuno musi kinyamakuru as cyasubiye gukonfirma n'ubundi ati ntaginduka David arabaratandukana na equipe ya Madrid saison yarangira mu gihe dufata karongo muri axe central umugabo azwi izina rya Antonio Rudiger uno musi we nubwo atoba hari muri match retour bazoba bagaruye witwara ura Asensio nko mu gihe atoba yavunitse birumvikana ko jewe Rudiger na Asensio ndabafata kumwe kuko n'abakinyi bempoza inguvu cyane ku mu adversaire gusumba kwempoza ubwenge hano muraba goye gusubiriza ni Dean mu gihe yo baronse ikarata y'umuhondo turazi Dean nawe bimwe mu bintu bikunda kumu expose kuko yoronka ikarata canke yo kora amakosa menshi nuko l'adversaire yisanga face à face nawe mu bakinyi inshuro zirenga imwe zibiri mu kibuga muhuye muri kumwe umwirukanga ijana gukwega ariko kandi umwe mpoje amaduera yaraduga umurushijira gukorera ikosa bivuze ngo Madrid n'ubundi saba kwisanga yoba nziza mu rukino kugira ngo iprotege Dean guhura naye madanje y'umwataka ashobora kumugora kuko no muzi equipe Evangelis Pavlidis rezami arakumarka kandi umwanya n'umwanya hawe baro zibiri zitatu yisanga ari wowe musigaranye byanga bikundura mukorera ikosa kugira ngo mwampeshe ukiri kandi sindi kandi amaze kubona Dean uje numwe mu bana mentalma umenga gukora ikosa ni kintu gisanzwe kuri atarinze kwiyumvira danger bidawo ofete wewe afise technique nyinshi gusumba inguvu mu gihe Evangelis ari umwataka uko nobona bagutuma harandi akwempoza inguvu urinze uzibura egare kumukorera ikosa na rigonda garuka kuri umwe ku wundi dufata nko ku rugero rwa Carreras Evangelis 82 kg 1m86 ategezo kugura ari costaud kandi twarabonye deja danger equipe ya Madrid yisangamo ashaka fois iwe n'umwataka yitwa ko afise yo muvyibuke gura kuri match ya 5-2 ya Atletico Madrid vyagaragaye ko umwataka afise poa kuganya maduera aérien niki nibwo mu bintu vyage biragorana muri defensive modine kuko akoresha ubwenge gusumba ingufu tugaruke kwande gwa Alvaro Carreras Carreras kuri zitatu no muzinemeza ko mwakinye equipe ya Madrid yinjije fatiye kubiharura performance niwe mwiza hari abantu bashobora kubavuga ati uvuze ko Carreras ari mwiza gusumba Trent oya mfatiye ku rugero basigwa ivyo bamaze kuba batanga kuva binjira Madrid Trent buriya ntari umwanya wo kwigaragaza ko imvune zaramwibasiye cyane cyane muzi dufashe Carreras la deja marqué menga ibitsindo bibiri muri La Liga imbere ya Valence nyene yatsinze kuri match ya Valence je pense Arena Retour ya ukaraba ubujya zibira ubujyo yataka niki donc urona ko n'umukinyi niburi basi ibibazo twobifata kuri Madrid gusumba kubifatira kuri we cyane yari integera rapidement muri equipe ya Madrid no munsi nivyo equipe yitwa Mendy ariko no munsi udafise uyu wo kwiyumvira Mendy
bisigura ngo ni danger kubera ko uca oblige kurungikayo witwa Eduardo Camavinga none bamurungikayo tuzi uburyo Chouameni ariko araba mwiza bari kumwe n'umugabo wazwi izina rya Kama diwo deja ya Kama na Chouameni zo witakaje mugabo kandi mwibuke deja na Chouameni ari mu bantu nabo bari averti. Imagine nk'ubu turonse carton jaune y'umugabo yitwa nka Alvaro Carreras na Chouameni ugaca wisanga uri oblige kugarukana Kama kuri 3 mugabo kandi na Chouameni tomvise hagati mu kibuga ucukinisha ndi ucobije ko terekamo Sebaros Jordan niyo yogomba kaba buryo ugiye kuraba abakinyi bitwa ba mediateur kwa Real Madrid umukinya ari foro muri recuperation ni Camavinga gusumba abandi bose mu gihe rero urinze ubura Chouameni ukamuburana na Carreras birinze bishika nk'uko ukazoca oblige gutinya gukinisha Mendy kuri raturu gakinisha Camavinga kuri 3 ninda zoca yo kipa ya place yo hagati mu kibuga nk'umukasere kuko rero ngo Federico Valverde ari mu mediateur mwiza mu bijanye no gukasa ritme ya adversaire Jeff Desi ndamwemera. Reka tubanze twumvise abadabwa na Bubet ubundi tuza tugaruka tunarangiza kuri no rukino ngira ngo tubafite tunaje kuzina nkino zitekanije kuri no mugoroba ari ya magrigo cy'Ubufaransa n'ibicika hagati ya Monaco na equipe yitwa Paris Saint-Germain.